mbega ni bani ngahanya bemerewe kwiga hano muri kino kibanza? Aha uwemereye kwiga kuri rino shure ni umunyeshure wese aciye ubwenge. Bose ufise amikoro n'udafise amikoro bose turabakira. Ni guhera mu mwaka w'indwi hama mugaforma abana banyu. Kubera iki kubanza guhera guforma abana banyu kugira ngo mubakurane? Aho tuba dushaka kwerekana ubuhinga abarezi basanzwe bari tuzoba dufise bafise ukabona yuko ni byankenerwa byose byamaze gushika ngaha byose turabifise eka mbere turategekanya no kwiyubaka infirmiere hajya hamwe umwana kuburyo umwana agwaye azovurirwa ngaha nyene kuri rino shuri. Murabona turafise imashini z'ubwoko butandukanye, turafise laptop, murabona na zazindi zimisanzwe zimenyerewe. Aha ni kugira ngo umwana tumumenyereze gukoresha ubwoko bwose bw'imashini. Muri make nta munyeshuri azosenga imashini n'uwundi. Oya, umwe azoba ari ku mashini yiwe kandi niyo mu gihe cyo gukora ibibazo turashobora tuzohora tuzana abanyeshure bakorera ibibazo kwizi mashini nyene. Uja mu buraro azonyagirwa eka mbere uja no gufungura murabona yuko aha hose hubatse umunyeshure nta ngorane nimwe azokwigeragira hazoreka kuja mu ishure ngo nuko imvura iri kiragwa ibikorwa bizoguma bikogwa ukuri kwami. Nta bya bindi imvura yaguye sinja kwishuri. Oya ivyo ntibizoha hose harazibiye bizonyagira. Ibinya ni bimwe mu bikorwa avanye n'icubagiro umutambukanye umukuru w'igihugu. Bino onya ni bimwe mu bintu bizofasha ugwaruka gwinshi. Bega niki kintu mwashobora gushimira nyene cyo umutambukanye umukuru w'igihugu? Yes, welcome ladies and gentlemen. Uno musi ngoma ndabereke ishure rya mbere ry'igitangaza kandi ry'akaroro ngahanya mu Burundi. Ingo tujani kugira ngo turi kwatembereza ivyiza bya ino shure. Neza na neza mu ntara ya Gitega komine Nyabihanga muri zone ya Matongo. Yes, n'ishure ryiza École Socle du Savoir, n'ishure ryubatswe na Fondation Bonaction umugira neza rirongowe na nyicubahiro umutambukanye umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Yes, ngwino tujane tubereke bimwe mu bikorwa byiza biri muri kino kibanza. Yes, tubeka ziri. Umeze neza cyane gose. Yes, ninde turi kumwe muri kino kibanza? Ya muri kumwe n'umuyobozi w'ishure ry'akarorero École Socle du Savoir de Matongo. Socle du Savoir bisigura iki? Socle du Savoir ni umushinge w'ubumenyi. Yes, umuyobozi kuri ino shuri yitwa gute? Mbega kino kibanza uyumva gute kuba ari wewe uri umuyobozi hano kuri ino shuri? Numva nezerewe cyane gose kubona ndi umuyobozi wa rino shure. Ishure ryiza cyane gose kuko ndiyumva umengo n'ibiro byaduze. Yego kandi nkaca nshimira nuwashoboye kunyizera kugira ngo mbe kuri rino shure. Yes, turi mu ishure Socle du Savoir aho abanyeshuri benshi bazoza kwigira muri kino kibanza. Ni giki kidasanzwe umuntu amenya kwanza muri rino shure? Ikintu kidasanzwe mumenya kuri rino shure nuko ari ishure ry'akarorero ryakira abana baciye ubwenge. Eka n'abarezi baza kuhakora akabara abarezi bafise ico bamaze aho bagiye barava. Neza na neza iri shure mbega riherereye hehe? Rihehe neza na neza uvuye ku kaburimbo? Iri shure riri muri province Gitega, commune Nyabihanga, zone Matongo. Ugomba kuza kuri rino shure ushitse neza na neza ahantu hari polyclinique Bonaction umugira neza uvuye i Bujumbura ukatira mu kuboko k'uburyo ucubona ibarabara ry'ikariyeri rimeze neza cyane gose. Ni ryo rica rigushikana kuri iryo shure ucuca imbere ya Enake ishure Enake Kibimba eka mbere ugaca ubandanya mu minota mike cyane gose ubushitse kuri iryo shure. Yes, ishure Socle du Savoir ni ishure mbega uno musi ni ishure ry'akarorero kandi rizegamwo abana baciye ubwenge. Uno musi hano onya
n'ishure harimo indaro izakwakira abana bangana gute? Tuzokwakira abana bashika ku 400. Mu kirasi kimwe kimwe tuzoshiramwo abana 30. Ngira ngo ndabashikane mu ishure mubanze murabe ingene abana bazokwigira ku amakaro asa neza cane gose. N'intebe nziza kandi zikomeye. Aha murabona yuko abanyeshuri bazokwinjirira ngaha ariko umwigisha azokwinjirira hariya. Biratandukanye cyane gose. Aha murabona yuko ari n'ishure rifise ibibaho bibiri, bamwe iki kibaho nicuzura barashobora kuzoca bandika nk'ariya canke nk'aka devoir bakakandika hari inyuma. Nuko niko bipanze kandi murabona yuko ari ishure imeze neza cane gose. Yes, umuntu yagerageje kuraba hano muri kino kibanza yabonye ko harimwo amashuri hariko amazina y'abantu bagiye batandukanye. Kubereka aya mazina ayo mazina twayashize ko kugira ngo abanyeshuri bazokwiga ngaha abo bafise ico bamaze baze bababere icirore. Nabo baze bakora n'ishaka kugira ngo nabo baze bagira ico bazomarira igihugu cacu eka baze baserukire n'igihugu cacu mu makungu. Yes, anya kuri ino shuri mbega hari ibihe bisata ku banyeshuri? Aha doba dufise ibisata bitatu, igisata ca mathématiques statistiques, igisata ca biologie chimie sciences de la terre, hanyuma n'igisata ca mathématiques statistiques. Yes, anya ni kuvuga ni mu wa mbere muri economy. Yego. Aho ni mu wa mbere muri economy. Umuntu w'akarero kabo akazoba ari Gandhi. Yes. Turabona ko ngahanya amashuri meza kandi ateye igomwe. Mbega niba ni ngahanya bemerewe kwiga hano muri kino kibanza? Aha uwemereye kwiga kuri rino shure ni umunyeshure wese aciye ubwenge. Bose ufise amikoro n'udafise amikoro bose turabakira. Ariko dafise amikoro abana barahejeje gutorwa na Fondation Bonne Action umugira neza nibo bazoza kuri rino shuri. Yes, umugerageje kuraba ngaha anya ni ibintu vyiza aho kandi hariho indaro hariho n'ibintu bigiye bitandukanye. Umugerageje kuraba ngaha anya hari ibintu bigiye bitandukanye vy'ubuhinga n'ubumenyi umuntu azoshobora kwiga kandi hakaba hariho n'amajambo ashobora gutera intege umunyeshuri. Ushaka umubira abirakuye. Ni kuvuga ko nimba ushaka gushika kuri kino kintu uzobanza gukora. Yes. Tubona ko hari imbono idasanzwe. No munsi kuba hari abana bazokwigishwa gukora ibintu bidasanzwe nko kuunya. Mbega imbono ni yihe? Twe mu gutora bino bisata bitatu twisunze imbona kazoza y'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Kugira ngo igihugu gitere imbere kiba gikeneye ibiharuro fatiro ndetse no gusuzuma ko imigambi yategekanijwe iriko iraja mu ngiro. Nico gituma twaciye twiyumvira gushiraho igisata ca mathématiques statistiques. Muri iyo ntumbero nyene igihugu kizoba gikeneye incabwenge zanonosoye ibijanye n'ubutunzi kama. Aho twovuga nk'ibidukikije, ubutare n'agataka, uburimyi. Nico gituma twaciye twiyumvira gushiraho igisata ca biologie chimie sciences de la terre. Muri iyo ntumbero nyene ivyo vyose bizoca bidushikana kuri bwa butunzi bw'igihugu. Muca mwumva yuko tuzoba dukeneye incabwenge zanonosoye ivy'ubutunzi. Nico gituma igisata ca economique tutagisize inyuma. Yes, sabana bariho bose bazokuba kiga ngaha anya ariko nabana baciye ubwenge hama kandi ni guhera mu mwaka w'indwi hama mugaforma abana banyu. Kubera iki kubanza guhera guforma abana banyu kugira ngo mubakurane? Aho tuba dushaka kwerekana ubuhinga abarezi basanzwe bari tuzoba dufise bafise kuko twakiriye abana bavuye ku yandi mashure kumbure turashobora gusanga hariho ikintu
iki canke kiriya batamwigishije bigaca bitugora kumushira ku murongo. Ego. Yes, hari abana baza mu interna bafise impano zigiye zitandukanye. Hari abakinyi mu mupira w'amaguru, w'amaboko, volley, abandi basaka bari baririmvyi, abacafyi, bazi gutamba hano muri kino kibanza. Mbega umwana azoronka umwanya wo kugira ngo ashobore kwidagadura canke kugira ngo ashobore kwiga bimwe mu bintu asanzwe akunda. Cyane gose. Ikintu cose tuzogiha umwanya wacu. Nimba ari umwanya wo kuja mu ishuri azoba ari umwanya wo kuja mu ishuri. Nimba ari umwanya wo kuja gukina kandi uzoba uhari, tuzoca tubarungika kuja gukina. Ubushoboye gukina umupira w'amaguru aje gukina umupira w'amaguru. Ubushoboye gukina basketball agende gukina basketball. Ubushoboye volleyball. Ivyo byose birategekanijwe muri kino kigo. Hanyuma nimba ari umwanya wo kuja gufungura bazokwinjirira rimwe muri refectoire. Hanyuma bose bazotangura gusenga, bahejeje gusenga batangure gufungura. Bahejeje gufungura bazohereza umwanya umwe, byose ku murongo. Yes, ibinya ni bimwe mu bikorwa avyanye n'icubagiro umutambukanye umukuru w'igihugu. Bino onye ni bimwe mu bintu bizofasha ugaruka gwinshi. Bega niki kintu mwashobora gushimira nyene n'icubagiro umutambukanye umukuru w'igihugu? Ico dushobora gushimiranye n'icubahiro umutambukanye w'umukuru w'igihugu cacu ciza cyo Burundi, turabimushimira cyane gose. Yahereye ku magara y'abantu, murabona polyclinique Bonne Action mugira neza. Ubu naho akaba yaje gukorera mu ndero. Murabona iri shure ni ishure ryiza ry'akarorero. Kumbure abana bazokwirikiranwa neza kandi nivyo yipfuza. Ngira ngo murabona yuko ni byankenerwa byose byamaze gushika ngaha, byose turabifise. Eka mbere turategekanya no kwubaka infirmiere hajya hamwe umwana kuburyo umwana agwaye azovurirwa ngaha nyene kuri rino shuri. Hanyuma ari kinaniranywe, murabona yuko ari ishure riri hafi y'ama hopitale abiri yose kandi ama hopitale akomakomeye. Aho umwana ikizona ni rana ngaha tuzoca tumurungika n'ingoga kuri hopitale. Ivyangombwa imodoka irahari, byose birakwiye, nta ngorane nimwe. Yes, umuvyeyi yumva yuko agomba kuzana umwana wiwe kuri ino shuri, niki kintu yokumva kugira ngo yumve yuko afite icizere yuko umwana wiwe azokurikiranwa neza. Mbega ibijanye n'abankadrere canke ibindi bigiye bitandukanye byifashe gute? Aha, ku bintu bijanye na encadrement, umuvyeyi azotuzanira umwana azomenye yuko byukuri ari umwana aje gufatwa neza, ari umwana aje gukwirikiranwa, kandi ari umwana aje kurondera ubumenyi kuri rino shure. Muri encadrement tuzoba dufise umupsikologe ajejwe gukwirikirana inyifato z'abana bazoba bari muri kino kigo. Nuko urumva byukuri nta makemwa. Yes, turi muri salle informatique muri iyo kibanza. Mbona hatangaje cyane gose. Murabona turafise imashini z'ubwoko butandukanye. Turafise laptop, murabona na zazindi zimisanzwe zimenyerewe. Aha ni kugira ngo umwana tumumenyereze gukoresha ubwoko bwose bw'imashini. Murabona yuko ni imashini zirakwiye, ni imashini 40 kandi tuzoba dufise ikirasi kirimo abanyeshure 30. Ni mu ntumbero yuko izogira ikibazo tuzoca tuyisubiriza n'ingoga kugira ngo umunyeshure ntabure imashini akoreshe. Muri make nta munyeshure azosenga imashini n'uwundi. Oya, umwe azoba ari ku mashini yiwe, kandi niyo mu gihe cyo gukora ibibazo turashobora tuzohora tuzana abanyeshure bakorera ibibazo kwizi mashini nyene. Ngira ngo murabona yuko ari imashini zimeze neza. Murabona yuko arizo zigezweho. Murabona na kakandi ka Skype ashobora kuzaravugana n'uwundi ariko arayikoresha. Ivyo byose tuzobibigisha kuko murazi yuko dusanzwe turi mu buryo bwa none. Antritana marke mbona umengo ni marke zigezweho cyane. Ngahanya ibintu bya bisenze bimenyera ngahanya mu Burundi kuba abana
umwana ashobora kwiga ku mashini yiwe kandi yisanzuye nibimeze gute uno munsi rwa Burundi rugiye kuronka aha ni ukugira ngo abana tubategure no mu buryo bwa none murazi yuko aribwo dusanzwe ubu dukoresha ngaha mu gihugu cacu eka mbere no mu makungu nibwo bugezweho. Yes, abana benshi ntibamenyere cyane gukoresha amamashini ariko ngahanya kuri iryo shuri ry'akarorero abana bazoba bakoresha amamashini kandi yisanzuye mu buryo bwiza. Bega ubona ko umunyeshuri azoba reka ava hehe aja hehe mu bijanye n'ivyigwa ndetse no gutera imbere. Aha ni ukugira ngo dufashe abanyeshure muri rusanzwe muzi yuko muri ca gisata ca mathematiques statistiques basanzwe bakoresha amalogiciere nka logiciere R n'izindi izo nazo nizo zibafasha mu kwegeranya ibiharuro fatiro. Aha rero umwana azoheza ngaha kuri rino shuri azoba asanzwe azi gukoresha neza ayo malogiciere yose kuko bazoyamwigisha kandi azoca ashobora no kuza kubandanya hanze atangorane n'imwe ni yashika ahantu bariko barakoresha amamashini azokwisante aleze mu gukoresha ayo mamashini. Hanyuma musanze muzi kiretse ngira ngo ngaha mu Burundi tugikoresha ubuno buryo bwa kera ahandi henshi bakoresha amamashini. Ego yes tugende kugira ngo utembereze n'ahandi mu bindi bibanza. Ego yes aya turi mu nzira ija mu buraro ndetse naho bafungurira ariko kandi anya niho bakorera intebe ngaha ahanyene. Ego cyane intebe zose zikorerwa ngaha kandi murabona yuko ari intebe zimeze neza intebe za kijambere. Ego ni meza nahanyene muri make nta bintu baja kugura nta bintu baja kugura hanze ngwiki cyose bihingurirwa ngaha. Wow. Ego yes tuti zacu ndabera no shuri ingene risa d'abord wana ko ari shuri y'akarorero anya ni aho naho abana bazoza barakarabira imbere yuko uja gufungura. Yes ugacuja ngaha anya wana neza yuko ari ahantu hagutse ahantu hari ayohe umuntu aba yisanzuye cyane gose udusigurira neza. Murabona hariya ubugiye mu buraro bw'abahungu ubandanije ngaha hanyuma aha murabona n'akayira kameze neza aha ni mu ntumbero yuko nubwo imvura izobira kiragwa umunyeshure ntazonyagirwa kuva mu ishure uja mu buraro ntazonyagirwa eka mbere uja no gufungura murabona yuko aha hose hubatse umunyeshure nta ngorane nimwe azokwigeragira ntazoreka kuja mu ishure ngo nuko imvura iri kiragwa ibikorwa bizoguma bikorwa ukuri kwami nta bya bindi imvura yaguye sinja kwishura oya ivyo ntibizoha hose harazibiye uzonyagirwa. Ego wow ubona neza ko ari ahantu hasa neza ngaha ngira ngo no bashikana no mu buraro murabona no ngaha na hantu hameze neza harugagwa ngaha nukuvuga umuencadreur ni wazo afise urufunguruzo go ngaha nukuvuga ibijanye n'indero canke security y'abana bazoba izo bimeze neza cyane gose uko murabona umuencadreur azobarara muri kino cumba hanyuma abanyeshure murabona aha hose adora bara abanyeshure muraba nko ngaha murabona yuko imatera ni Dodoma matera zimeze neza cyane gose. Ego ngira ngo mwabibonye hanyuma umwana ari umwe aha umwana adora ari umwe ku matera no ngaha hejuru adoba ari umwe ntavya bintu byo kuvyigana oya ivyo ntibizobaho ngaha oya ivyo ngaha ntibizobaho. Wow. Kandi nivyo bitanda bikomeye ivyo bitanda ubona neza yuko ari igitanda gikomeye umuntu adashobora kugwa hasi cyangwa bigende gute. Wow yes ibintu bisa neza urabona ko bashize ko two gutangira abana nkwajyamye hejuru abana baratangagurika ntabagwa hasi ariko aba tuzoshira hejuru azora abana bakuze batakunda kurota cyane gose abana nk'abo mu windwi bazorara ngaha anyamusi ngaha ngo tuze kubereka mwijoro abana bakeneye mu ubwiherero bazohora baza ngaha murabona kari ubwiherero bumeze neza amazi ariyo bazokoresha amazi murabona ngaha naho n'ubwogero
murabona yuko ari y'amazi yo hejuru. Ego. Avuye ngaha koga. Murabona yuko azoba ari umwana ameze neza. Hanyuma ngaha naho tuzohashira isabuni ku buryo ko umwana avuye mu bwiherero abanza gukaraba ngaha mu ntumbero yo kubahiriza isuku. Muri bake isuku ry'umwana rizoba ryizewe. Yego cyane gose. Hamwe n'umutekano. Tujane ahandi na tugenderere mu buriro. Kugira ngo twereke. Ngo nimuze ndabereke ngira ngo naberetse aho bazohora bakarabira. Mbere yuko aza gufungura. Nukuvuga akaza afise isuku. Ego azobanza kuja gukaraba hariya. Murabona yuko intebe zose zimaze gukogwa kandi zikoregwa hano nyene. Aha nyene byose babikorera ngaha ibi n'ibintu bahinguriye ngaha. Ego murabona n'ututebe tumeze neza. Umwana yicaye kwisanta aleze. Anya muri kino kibanza umunyeshuri azobafungura afise umutekano ntangere ndetse agafungura ibintu byiza. Cyane gose. Ngaha hazoba hari amasorori atandukanye ari mu ifungurwa zitandukanye. Teje kuraba zino ntebe ingende zimeze waneza yuko ari intebe zikozwe muri material nziza cyane gose. Kandi iguharura ugasanga impuzu yononekaye yatabutse. Umwana aziga hano one azoba yiga neza habwe ivyigwa vyiza hamakandi agafungurira heza akarara heza byose dukuvuga ivyo umutekano ntangere ntabwo witwaza umwana kuyoberwa hano. Umwana azoza ngaha azoba azi yuko aje kumenya uko byose bimeze neza nta kintu na kimwe kibuze ngaha. Urabona ngaha ni igikoni kimeze neza. Nawe uratangaza amasafuriya niyo wagira kugira ngo bashobore gutegura ifunguro z'abana benshi. Aha niho bacisha inkwi. Hanyuma ano mamuvuro afise imwe ifise ico yagenewe. Aha ni firiti gusa. Bazotekeramo ifiriti gusa. Hanyuma ibiharage ni ibi. Hanyuma umuceri ni ngaha. Hanyuma gucumbura ubugari bazorya ubugari bw'isembe. Si bwa bugari budakoboye. Bazobanza babuhingure ubugari busa neza. Ntabwo bazorya. Hanyuma urabona hajya utuziko tuno tuziko natwo gutegura imboga isosi ibintu mwene ibyo bana bafungure neza by'amapoto gusa. Yego turi mu kindi kibanza cyo gusoma. Yego cyane ikibanza cyo gusomera mu bitabo. Murabona yuko ibitabo bihari bikwiye kandi bitandukanye by'ubwoko butandukanye. Aha bizofasha abanyeshuri kuza baramenya rwa rurimi twamye tuvuga rwa rurimi twigishamo byinshi n'ibitabo by'igifaransa. Hanyuma tuzoza turabaha umwanya wo kuza gusoma. Ishure rimwe rikaramukirwa rikaza rigasoma kumbure umwana umwe agafata igitabo ciwe akavuga ati jewe ndo soma igitabo citwa uku. Hanyuma umwanya ugeze tuzoba twabahaye bazoza baraza bahejeje kuririmba rwa ruririmbo ruhayagiza igihugu baca batubwira ivyo basomyemo. Nuko niko bizoba bimeze kugira ngo muraguma tyaza ubwenge bwawe. Yego cyane gose. Murabona iyi ni table de lecture bariko barasoma bazokwicara ku dutebe twiza neza muratubona. Hanyuma azoheza gutora igitabo anya acaza kwicara. Murabona yuko bagikora
aho bazobishira bino bitaro kandi ishuri rizotangura byose byaheze. Ego. Yes. Ubona neza ko ari ahantu n'umwana aronka akayaga cyane rwose nico gituma twiyumviye gushira hejuru mu nzu yo hejuru kandi ngo mu gusoma igitabo twikana ni cyane rwose n'akayaga keza kugira ngo ibyo soma bijye mu mutwe. Ego kariya handi nabonye hari hariya ni bitabo navyo nyene by'ubwoko butandukanye tutarashobora gukura mu bikarato. Ego nibaheza gukora aho tuzobishira tuzoca tubikura mu ngaha. Ego urabona yuko ari ibitabo by'ubwoko n'igikarato kimwe mukaraba. Urabona yuko ari n'ibitabo bitandukanye na bijya bitatu twari dufise hajya. Ririya jambo wobwira buri murundi wese akadukirana n'umunsi, ijambo wobwira buri muntu wese ariko yabonye ibintu bikorwa bino bitangaza biri mu kino kibanza. Ijambo ni ryarindi nyene niryo kuzana umunyeshure ngaha kugira ngo azateze imbere igihugu camwibarutse. Ego yes kandi gushimye cyane. Ego urakoze cyane. Ego yes merci beaucoup bose dukwitanye kuva ku ntango gushika ku merere Africa TV turi ku ishure ry'akarorero Socle du Savoir turi mu ntara ya Gitega intara yagutse. Asante sana.